Natasha twamwishimira cyane kandi tunashimira n'Imana kuba Natasha yaravukiye mu gihugu cyacu Burundi bro. Wow. Kuko hari abantu benshi ivyo yarayakoreye ujya mwana. Hari abantu benshi kandi ujya mwana yamavuga ariko atamusi numwe bigira bagira reaction kugira ujya mwana bamufashe. Bro burya n'ubutunzi Imana bw'igihugu turakeneye ahubwo yuko hari abantu benshi bazotahura uno mutima wa Natasha shanke ino nzira ari karabijanamo kuko ugiye kuraba bro. Man sindakubeshe kweri sinovuga menshi ariko yumve neza yuko ahari hose yubaho kuko ndazi yuko hari aba promoters benshi bazovuga yamuhepe. Wow. Bazovuga menshi man ariko haje ikintu kiri mu Imana kiragoye ko umwana w'umuntu yohavaza kukinyiganyitsa bro biri mu Imana. Naho umuntu yoja kumbuga gute akavuga ibintazi akaropoka akavuga gute bro ikintu kiri mu Imana reka. Hari abantu benshi bamaze kubona ati ngo uvuze Natasha ngo uri kurasaba uri kuramusega uri kuramvuga ati ngo kugira ngo agutemwe amano. Tukiri aho hari abavuze ngo wagiye gusegesha amadesa. Oya sivyo pe. Byagenze gute kugira amadesa agire ni wewe wabimubwiye guide canke vyamuje mukonye? Iki civugo man kiri mu Imana bro. None man ibi bintu nushaka kubigiramwe ubwoba kumengo uriko urataginga cyane abantu babigwanije. Oya sigutaginga ahubwo ni kuvuga ati muri industry ziko turi njyaje man tubanye yuko turi njyaje. Reka twebwe si inyungu yacu man. Tuba tuko dupamba mwebwe mwamuciriye inzira. Tumucira inzira man. Ijya noti ni ujya bari karakora. Siko? Ijya noti ni ujya bari karakora. Bro twebwe nta bubasha dufise bwo gufata ngo tuko turafata inoti yiwoya. Ahubwo twebwe tumubarira amaproje. Muri kiki kiganiro tubona amadese yarishimye. None hajya ntimufise ubwoba yuko amahera ashobora ajya amahera ashobora kuyona. Oya. Oya ma sukusa urafata kwifaranga bazobo nukusa. Hello abakunzi ba Gatech TV, this is Mr. Vibe. Uyu ni Mr. Vibe kuva muri Yaga Tech TV. TV y'amateka bro. Cyane man. Uri mu kazi bro. Mko murapambana man. Yeah. No gupambana muri Burundi bwacu nta kwicara bro. Yego. Amakuru y'imisi Gundos. Eba ndashima Imana mzee. MC Gundos. Ya ndashima Imana ndashima Yesu Kristo alhamdulillah. Kuko urazi neza yuko tuba dukurikiranwa n'abantu bagiye batandukanye. Yeah. Bafise ukwemera gutandukanye ariko igikuru ni ko twemera Imana. Ariko ndashima man ndashima kandi cyane n'abakunzi ba Yaga Tech TV ubona neza yuko batigera babatamani. Yaga Tech muri mu kazi bro. Kandi turabaha ama exclusive news. Ego cyane. Ariko wewe wanaye nkore exclusive bro. Man. Oya na ibakubara ati Imana ibirimu. Imana ni jambo ubona ukunda kuvuga bro. Imana ibirimu. Kuko ikintu cyose kigiye mu Imana ni lazima kugira iki? Gipase man. Wow. Gipase. Kuko ni mu buzima ni wihenda ngo uri kurashira inyuma Imana. Nta ibintu byose uzuri kuzo buri kurakura nibaza yuko bizagenda neza. Ni swata. Yego kweli. Gundos inyuma yo kuva kwa Natasha. Go. Asigaye afise umusekirite. Wije kwa Natasha rero. Gusa kweli. Bumve neza yuko bano baririmbyi bacu. Natasha Burundi. Bro, nachombuzi. Natasha Burundi. Baze barareka kuza baramugereranya bro. Kuko undazi neza yuko ari abantu muri commentaire bagira baca bafatira kana kwanongira mvuge. Niko ndasaba. Just niko ndasaba bro. Hari abantu benshi bamaze kubona ati ngo uvuze Natasha ngo uri kurasaba, uri kuramusega, uri kuramvuga ati ngo kugira ngo agutemwe amano. Tukiri aho hari abavuze ngo wagiye gusegesha amadesa. Oya sivyo pe. Byagenze gute kugira amadesa agire ni wewe wabimubwiye guide canke vyamuje mukonye Oya abantu benshi barabonye ibiganiro twakoranye na amadesa siko? Naje yo narabikwirikira. Kandi amadesa yagumye ari kiramuvuga ati je ndakeneye yuko nzobonana na Natasha. Kandi Natasha ndakubeshe man. Natasha nta muntu yigeramwo atamwa agashimwe kanaka atari ku kivi. Natasha nugenda kumusaba man. Umusabe wakoze iki?
Natasha kashimira umuntu ari ku kivi ariko arapambana siko ushaka ngo azara gusanga muhira aho wazazo abarundi bose na nyene icubahiro mukuru w'igice cy'u Burundi nta barundi bose yoyoha inoti mutima utagiye ku kivi abyumva twebwe n'ukuri Natasha Burundi turamushimira cyane kuko yarakoze ibintu byananiye benshi hari n'abartiste benshi amadese yamavuga cyane mu biganda ariko batamusi numwe baragira kugira bavuga ati uno mwana w'igihugu tunamusupporting ariko Natasha Burundi yabaye umwe man yabaye umwe yaravyerekanye kandi yarerekanye urukundo rudasanzwe ubuze ati Natasha ego Gundos yarataginze abantu benshi cyane man ariko ntacyo bigeze bakora cyane ariko ugiye kuraba Imana yarabikoze Natasha aratahura bro kandi si ryambere urazi neza yuko Natasha yamafasha abantu benshi sinawe wa mbere abikoreye sinawe wa mbere kandi sinawe wa nyuma gushika ino saha yarafashe rutema ikirere yarigiriye n'abana mu Butaliyano inyuma yo kubakira inyuma yo kutwakira bro kandi yatwakiye neza cyane tunamushimira cyane yumve neza yuko abantu bashoboye gushika kwa Natasha Burundi tunamushimira cyane pe wow gose murashitseyo nike kintu uvuga ati je narashimye kwa Natasha nkishika yo gusombya ibindi man ukuntu yadufashe pe yadufashe nk'abantu badasanzwe urumva badasanzwe agaciro yaduhaye nika agaciro na wewe utashe ushobora kwicara ukiyumvira ati ni jewe vyako birabako Mbokano wowe utashe uribaza ati ni jewe vyako birabako canke nakunda rabi cinema bro agaciro yaduhaye ndagasubiyemwo agaciro yaduhaye karenze uko tuvyibaza wanwe ico ushaka karenze uko tuvyibaza wafungura ico ushaka man ikintu cyose wifuza warakironka ikintu cyose wifuza ni giki wize kuri no artiste wo mu Burundi kaze Natasha twamwishimira cyane kandi tunashimira n'Imana kuba Natasha yaravukiye mu gihugu cyacu Burundi bro wow kuko hari abantu benshi ivyo yarayakoreye ujya mwana hari abantu benshi kandi ujya mwana yamavuga ariko atamusi numwe bigira bagira reaction kugira ujya mwana bamufashe bro burya n'ubutunzi Imana bw'igihugu yes burya n'ubutunzi bw'igihugu kandi aravuga ibintu ubona yuko bifite akamaro turakeneye ahubwo yuko hari abantu benshi bazotahura uno mutima wa Natasha shanke ino nzira ari karabijanamo kuko ugiye kuraba bro man sindakubeshe kweri sinovuga menshi ariko yumve neza yuko ahari hose yubaho kandi turamushimiye natwe nka Yaga TV kuba ashobora gukuza impano iri ku kivi ego nk'abantu bajanye na madesi hari ico mugiye kumufasha cyane mbe mwaragitanguye canke mu bitegura ryari byatanguye n'imbere na Natasha ataramwiyumvira ko bro kumufasha ataranamwiyumvira ko atarana postinga yuko amukeneye kuko mwarabonye ibiganiro ubu nihaheze indwi nka zibiri dukoze message nka zitatu kandi warabonye neza yuko ibintu bitigeze bihagarara ahubwo twabandanije ku kivi twabandanije ku kivi avuga ati naho uvuga umu artiste kana ugasanga umu artiste kana kana ari karakubona ariko kizira gucika intege tu byatanguye kuva tukimufata mu mugongo bro ego nico gituma tuko turavuga ati hari n'abandi ba boss bagiye batandukanye bakeneye go supporting ujya mwana bakobora dukurikirana kuri Yaga bakeneye kumusupportinga man bazi bamufashe kuko rega twebwe mani ntabyo twokwishoboza bane wo kwishoboza w'umuntu nawe umaze kugera ubuze uburyo bungana gute ubatse kugera nimba atari banga niyihe mifungo yabatayemo Natasha ifungo yadutayemo ariko barabibonye mu kiganiro barabibonye mu kiganiro ni inoti ingana no miliyoni pe ego ingana no miliyoni wewe na Gundos canke umwe wese yagiye oya amadesa wenyene rega twe twagiye kuri bije twagiye dutwaye amadesa rega twebwe si inyungu yacu mani tuba tuko dupambana mwebwe mwamuciriye inzira tumucira inzira mani ijya noti ni ujya bari karakora siko
ijyana uti nibyo barakara twebwe nta bubasha dufise bwo gufata ngo twe turafata inoti yiwoya ahubwo twe tumubarira amaproje muri kiki kiganiro tubona amadese yarishimye sana bimwe bidasanzwe ego none hajya ntimufise ubwoba yuko amahera ashobora kuyona oya kweri ntashobora man ntashobora kuko ari kumwe n'abantu bari kumwe n'Imana bro bari kumwe n'Imana kuko ndazi yuko hari aba promoters benshi bazovuga yamuhepe bazovuga menshi man ariko haje ikintu kiri mu Imana kiragoye ko umwana w'umuntu yohavaza kukinyiganyitsa. Reka turangize ego kuri Natasha ego ngo big up sana ahari ntagateke tunashimira na manager wiwe Rafa kandi nawe ari mu bantu bagize ico bakora gikomeye cyane wow mega bless him ego so reka tuce twinjirira hanyene tubona mugenda mwambaye imipira isa iriko ivyandiko bisa ego kazi Imana nkunda kwinjira kwa Natasha ducire ku mayange ico kintu kivuze ki mu gihugu c'u Burundi oye none ndakubaze kweri iboro naho utobuyirimo siko ntiworeka kubivuga naho utobuyirimo ushaka ukundwe nande kweri ushaka ukundwe nande ona je wiboro nimba ndayambara man nimba ndayambara Imana twese iradukunda ni nkuko naho uwo buri brand kanaka uyu mupira utegerezwa kuwambara bro uyu mupira utegerezwa kuwambara ona nk'ikivugo woreka kuwambara ngo kubera uri brand ugira ugarariza Imana wewe ugira ugarariza Imana ngo kubera ngo umupira niwo wambara kazima Imana inkunda bro cyangwa urakoresha yuko ukundwa na shetani tubimenye nta muntu numwe marato kwambara uyu mupira none kubera iki hari abantu bariko barabigwanya nkaho umengo ntimwari kubijyana wo babwiriye abo bantu ko rabigwanya ni bwa bujyajya nyene washaka tujane yiki mwari kugenda mwambaye Natasha Burundi base ababibonye kwa Natasha nibabonye ngaho yuko hariko Natasha Burundi kazi Imana inkunda Natasha Burundi ngaho inyuma mbere n'inyuma bagomba ko mubishirako oya ni Natasha Burundi kazi Imana inkunda cyo ni kivugo kijanye nababonye ama challenge yiwe byose abiriko ariko hari abantu bingijya bavuze ngo urumva ngo ni brand yinjiye ngo yindi ngo kunuko yasuko none ubiravye Natasha wewe yarabishimye canke yababari ati apa kwinjira ndabaretse pfa kwinjira apana kubishima gusa ahabwo yavuze ati muranaberewe cyane man ati muranaberewe cyane ukuntu mwambaye kuko yari wewe golagoza hamwe na amadesi mwese mwambaye kazi kari noir bro Dusangana Natasha yambaye noir man nakaye kadutse ka boro bakoranye nanuze ya Gundos nanuze amadesi urumva yuko ari ibintu byagwanyemo kandi byiza cyane man siko biri mu Imana bro biri mu Imana naho umuntu yoja ku mbuga gute akavuga ibintazi akaropoka akavuga gute bro ikintu kiri mu Imana reka ikicivugo man kiri mu Imana bro none man ibi bintu nushaka kubigiramwe ubwoba kumengo uriko urataginga cyane abantu babikwanije oya sigutaginga ahubwo ni kuvuga ati muri industry azi yuko turi njyajya man tubanye yuko turi njyajya siko jewe nanje twebwe tubizamo bro ntituri abakozi b'Imana siko sinabijemo ngo ikintu kiri ku mutima ngo nzoreka kukivuga oya ahabwo ndakivuga neza ahubwo ushaka ukababara cyangwa ukaryoherwa ariko umenye neza yuko ukuri kwa magusindiki ikinyoma naho hari imyaka igihumbi ukuri kuratsina ikinyoma kubera ugiye aho ukandika ibyo wandika ukiyandikira yamuhe ukibagira n'icivuga uri kurapinga icari ico bro ikintu kiri mu Imana ariko namwe Gundos
Imana kuyibyaza umusaruro navyo mengo nivyo muri ko murashira imbere. Oya si kuyibyaza umusaruro. Mwashize ko nyene uko nyene canke hariho behind. Oya si kuyibyaza umusaruro. Ahubwo ni icivugo kira muntu wese ari ku isi. Mutumirira kukigira. Yego. Kandi yibuka neza yuko iyo Imana imukunda. Hari umuntu none Imana yanka ku isi. Abantu bose Imana irabakunda bro. Naho uce mu challenge ameze gute? Yeah. Naho wo kwiheba gute ati je ubuzima bwanse. Yibuka yuko Imana igukunda. Okay. Kandi nta musaruro ngo twikiniko ya ni brand. Ni nguko nanje nogira ati Imana ibirimo. Muri phrase imwe canke zibiri sigurira rero abantu kazi Imana nkunda yavuye igituma nico. Akazi Imana nkunda ni brand iri kirakora kandi cyane. Kuko iyi brand gushika saha no guha n'abantu bashika nka 5 canke 10 canke 20. Yeah. Bari muri Amerika bayifisiye. Wow. Apana 20 ahubwo ijana. Kutavuga yuko amaze gusohoka ari imipira irenga igihumbi bro. Barakora n'amatasi, barakora n'amashapo, barakora n'amashesheti ibintu byose. Siko kino civugo ni civugo mane n'umuntu wese yogira iki niki kuko ndibaza neza yuko naho woshikira muri brand kanaka biragoye yuko umuntu yokubari ati ngo gico civugo ngo nawe wazanye ngo gikure ahubwo uvuga ati fumushira ko hejuru hamakiya kicivugo gume kiboneka. Yeah. Ego acha tuendelee. Gundos uri umusesanguzi nubwo twagiye mu bindi sinogena ntagukuyemwe amajambo ranzi jewe Mr Vibe aho nishikiye utegerezwa kuvuga bro. Ego so turafise amahiganwa canke ama200. Ego yaramaze igihe ategurwa. Ego tugomba uduhe umuco. Primuziki yarateguye awards kandi iracana nabiteguye. Ego sinzi no mwaka uko bimeze. Irebe best influencer irateguye awards. No biracabibandanya. Ego Miss Burundi yarateguye urugori. No biracabibandanya. Ego ariko abantu benshi bagiye bidoga kuri Primuziki. Baravuga ati umuntu wese yaje nta bikorwa bigaragara tubona. Mbega ibi bintu byagenze gute? Oya urazi none ikoso ya mbere iriho ari haba. Icivugo ni Primuziki. Siko ni Burundi ibiri kunemwe n'umuziki. Sibyo? Okay. Ariko biza gutangaza yuko ni gute umuntu ashobora guhiganwa muri Primuziki. Ntaguciremo na Superbat niyo nari ni. Na Superbat yarateguwe. Siko ati ni gute? Ni gute umuntu ashobora kuja guhiganwa muri Primuziki? Agiye mu civugo c'umuziki. Siko afise projet zingana gute z'umuziki. Ubwo ni yinjiye muri uwo muziki hama yeronka ya mahera Primuziki yamuha ya mahera akaca yihemukira kuko benshi barahemuka barayihemukira man. Ariko Rarijo yari umuntu ubona yuko yari afite umuziki. None ari he ubu ntacapa ntacapa Rarijo kandi ngo yatanguye gucapa amaze kuva muri Primuziki amaze kuronka iryawa. Ari ibintu man ari ibintu kuko tuba dukwiye kuza turaraba n'abantu bo bari muri Primuziki kanaka. None ni kubera iki Gundos umuntu aciye muri Primuziki acazima? Oya ukuzima gute none amahera bamuhaye ntayabyaza umusaruro kugira ibikorwa vyo bibanda bigaragara. Oya ahubwo abayifite yindi gahunda yiwe ko vyo biterwa n'ubukene. Oya byose birimo. Nenda kubaza Francis rero hajya yarakenye. Nenda kubaza wowe uragiye muri Primuziki baguheze miliyoni 15. Siko nta n'umunsi numwe bwazi koreko. Uribaza neza yuko uzohavuze investisa mu muziki bro. Hari ibintu abantu benshi bace muri Primuziki ikintu babuze ikintu cyo kuvuga ati baramaze kwinjira mu muziki nka business. Ubu ba bifesi bro barakora imiziki bagakora video twara none ubu Sadbi naho uragenda gukorera clip muri Tanzania. Sadbi akemera kava mu Burundi agenda gukorera clip muri Tanzania ugasanga ashizemo nk'imiliyoni zirenga 10 man. Siko bajya bana rero baca muri Primuziki batwara ubwo bushimwe nta mutima wo gukora ibintu by'umuziki baba bafise. Niki tumubona neza yuko ahubwo baranusa amahera ntibashobora kuvuga ati reka ngende no mu Rwanda nkora aka video bro. Oya abo jya amahera aramutakaza man. Francis Destin yarazimye kubera iki amahera yarose ni yavuze ati rero ya reka ndayateguriye promotion y'ibikorwa ngiye gusohora. Fume ndi aba promoters bamvuge kugira kubera babona ati yatwaye amahera y'umuziki reka jya n'amahera y'umuziki
ni primuziki n'amahera y'umuziki ariko umuntu aca yakoresha icyo ashatse none bayakoresha icyo ashatse Braudire yo ziririnda yuko hari umuntu yinjiye kubera buri kivugo cy'umuziki reka baze baraba yuko bafite ama project y'iki y'umuziki mu byo baraba mu byo nyene bagira ikindi mu byo nyene bavuga ati biraba nyene iyi competition kanaka kuko je no mbarira neza yuko wewe urinje mu muziki urinje muri primuziki baraguhaye 15 ugaca ukubita nk'amezi nk'atatu atari umuziki usohoye baguhaye 15 million akakora iki kandi samahera make bro samahera make harimo umuziki mwiza na clip video nziza siko benshi binjiramwo atari umuhamagaro wabo w'umuziki n'abantu bamwe baca muri chorale bro niba abandi bafise amajwi yo kuhibongoza siko baririmba mu makorale siko apana ntubagereranye n'abakiriko ntubagereranye n'abasadbi babigize umwuga bajya benshi baca muri primuziki benshi si umwuga wabo sukuririmba ngo ni business ngo babikeneye nk'umusaruro ahubwo babakeneye kaya kanoti bakarosema baca bigira